Apollinaire namukunze cyane kandi nabarabizi. Hama twarabanye mu nzu. Mwarabanye mu nzu yiwe? Ya Yiwe twarabanye imyaka myinshi bra. Twavanye nawe twaciye tuja kubana na Pasteur Marc Kagisye. Twarabanye na Pasteur Marc hafi imyaka 8. Navuye mu nzu ya Pasteur Marc ngenda muri Australia. So nikuvuga n'umuryango ni family. So nikuvuga ni Apollinaire cyangwa Pasteur Marc kuri jewe umuryango birarenze. Bakunzi ibiganiro vya televiziyo Voix Locale ndabaramukije kaze mu kiganiro kindi ciza gishasha n'umutumire mwiza cyane gose. Reka ndabaha akanya nawe ndamuha umwanya wo kubidondora ababwire uwariwe ababwire yaba eka n'ivyo akora. Mutumire kaze mu kiganiro cacu. Mwakoze cyane. Nitwa Nduwimana Nduwimana yego katubwiye gutyo. Kwese n'amazina yanje ndi Murundi mba muri Australia ubu ariko navukiye Burundi umuryango munini gose ukijijwe nubatse hama nkaba nkora Imana bijanye no kuririmba bimbaza no gutazira so nivyo majambo make. Turabazi cyane muririmba indirimbo mpimbazamana arizo twita gospel, ariko twarababonye muri kumwe n'abantu batandukanye. Muri abo bantu twashaka tuganire ku muntu umwe twubaha cyane kandi dukunda, Apollinaire Habonimana. Turabonye cyane muri kumwe, ariko turashaka kumenya ingene mwahuye hama vyagenze gute. Twahuye kera kabisa. Twahuye juste bavuye muri Église Vivante. Bakora ibikorwa kuri Palais des Arts. Muri ico gihe ni Mabone Jean-Claude umusoliste wiwe gushikiza uyu munsi niwe yanyenseje kuri Apollinaire kera mugire bana. Kana karimba nari muri 7e secondaire ntanguye juste secondaire. So nyene umwana muto bra rero Imana yamukoresha aranyakira tangura kumfasha kora mu ngabire no kugura imiryango. So nuko twamenye na kuva ico gihe wamengo ni connection vraiment bana iri divine yo guhura nawe. Hama tutangura ibikorwa byo kuririmba ndamukunda ingene aririmba indirimbo ziwe za kera negereye intebe yawe muri leta ndibakunda kuzishiramo mwijoro abantu bagira bajyamba bacumva mu radio somewhere negereye intebe cyangwa Imana niyo buhungi ibintu nk'ivyo. So nuko nyene ukumva nyene ni style nshasha ibintu bishasha biryoshe son imeze neza umva nyene ukumva n'turimbo nyene shaka kwigirako nakunda kurimba kuva kera ko nabitangiye muri Sunday school muvumengo ndamukunda namukunze cyane kandi nabarabizi. Hama Imana iduha akagero tukenda tumenyana rero muri uko kumenyana biciye muri Mabone agupresenta hanyuma muri wewe uhabona ko ari connection iri divine. Ariko tugaruke cyane ku kuntu mwakoranye ivyo bikuba bitandukanye. Mbega wewe kwanza umuraba wabona yuko ari ahantu mu gukorana hari ahantu azogushitsa? Ego okay, d'abord yarabizi arabizi umva buri mwana muto uba waspira ibintu byinshi, ariko ari ikintu kimwe vraiment kandi aratari mu gikorane ndakivuga ko nibaza ko nigiye kuri we cyane kurusha ibindi byose. Kuririmba ego, kuvuza umuziki ego, imitwarire muri societe mu bantu ego, ariko ari ikintu gikomeye vraiment nigishije. So twarabanye mu nzu mbona ibijyanye n'ubuzima bwiwe bwo muhira ingene abayeho. Mwarabanye mu nzu yiwe? Ya Yiwe turabanye imyaka myinshi bra. Aho hari he? Turabanye muri Rohero de
tubana no muri quartier Yiwe. Okay. Ya twarabanye imyaka itari mu Kinindo donc muri rero no mu Kinindo twarabanye. Ya bo twavanye nawe twaciye tuja kubana na Pasteur Marc Kagisye. Twarabanye na Pasteur Marc hafi imyaka 8. Navuye mu nza Pasteur Marc ngenda muri Australia. So nikuvuga n'umuryango ni family. So nikuvuga ni Apollinaire cyangwa Pasteur Marc kuri jewe umuryango birarenze ishengero urumva byaravanganye. Donc nikuvuga nje mu Burundi kuja muri Shemeza Worship Temple it's home, kuja muri Life Center ni muhira vraiment. En fait nta protocole ngira pasteur ndaje I'm coming home hama mumbwire nkoriki urumva. Donc nimba ari umva nshika nisanzura vraiment sindinda protocole ngurumva bigende gutya oya kandi je respecte ni kandi mba nuvumenga aho nose ngiye kora n'abandi bantu biwacu navuga dukorana cyangwa tuzinanye muri Australia umva ndababwira je navuye ngaha uko ngenda babwira bana ni hajya n'amafoto ndabereka n'amavideo bana this is home aha ni muhira. So umva ariko rero umwana wo mu Kinama akiri muto hanyuma ahuye reka nkoresha iyo terme icamamare birashitse wisanze mu nzu yiwe muriko murabana ariko arakora ama responsabilité yiwe haba mu byo gufungura n'ibindi wavyumva gute? Yeah, okay, urumva ukiri muto seko ubutararializa neza kuko d'abord uba wewe ufite ambition wishuhiye seko kumengo ahantu hose ugenda abantu mubana baba abavyeyi baba ba grand frère baba ba oncle baba aba tante urumva no kumeze nta bintu birefu na diplomasi nta byaro byinshi nta kwimanzika cyangwa kwigira ibiki umumengo uri muhira. Rero aba umvumengo ndamukunda turabana turasangira ariko ndayiko mvuga ikintu yanyigishije cyane kurusha ibindi byose yanyigishije gusenga vraiment barikiye gusenga kuko ahantu umuntu muri ico gihe yakunda kuvyuka 4h du matin agira imyanya yo gusenga urumva muri salon. Rero umunsi umwe mbere ko nja ku ishuri ntabyigeze kuvyo ku munsi umwe ndarunguruka bona sangara bikora misi yose mbere ko ajya mu masengesho yo mu gatondo mbere ko yajyamo yabwira kwanza umwanya wiwe gusenga. Rero nanje umunsi umwe ndavuga ko ibintu ndavyige vraiment. Sasa kubera ntashaka kumuderanja yabari muri salle mboje nashanja muri toilette mbona amatoilette abari meza kamesa radio nayo muri rohero toilette nziza kamera yabisa neza nahantu ushaka kwicara kiterera inkuru. Rero nanje kumengo ndashaka gutangura gukora ibi bintu umengo nabikoze par curiosité gusa ariko nasanze nabitese n'ubuzima vraiment yaranyigishije kintu kandi cyagize impact mu buzima bwanje mu bijanye no kuririmba mu bijanye no kubaho. Usanze amasengesho ari ikintu gikomeye gose uyu munsi nimba ndabikora kenshi urumva nuko aranavyigiye kandi kurira n'umuryango kijije abavyeyi banje bakunda Imana basenga. So nisanze ndi muri urwo ruzi niko navyita umugani w'abakizwa cyangwa muri iyo atmosphere. So geze uyu munsi nibwo buzima vraiment umuntu abamo. So ni antuka Imana nkine iteka ima gukurira mu bantu beza cyane beza nshite kuvuga bakunda Imana abantu buzi ubwenge bw'Imana abantu bazi ubuzima n'iki no kubaho abantu baba expose mu bintu binini urumva byiza by'amasix ariko bakamenya kujera no kuyabamo neza. No kuvuga nimba uyu munsi ari byo nshobora gukora urumva sinabikoze kubera ndi muri Australia ariko ari urufatiro arahantu nakuriye ari biganza nakuriyemo abantu bagushira ku mustari mu gukura kwawe. So no kuvuga ndafise respect n'urukundo ebana na reconnaissance kuri abantu babiri Imana ashyize mu nzira yawe. Amen. Ego ariko sinzi aho bari ijambo riri particulier wo kwadresa kwa Apotre Apollinaire Habonimana eka na Pasteur Marc naho tutamuvuze muri kino kiganiro kuko we wamaze kumushiramo
nirihe naye majambo mabiri rimwe kuri umwe ubona yuko ari inkoramutima ku byo bagukoreye. Umva ijambo rirashobora kudashobora gusigura neza siko icyo umuntu aba ashaka kuvuga ko n'indirimbo mu ndirimbo y'album nshasha naririmbye ivuga ngo nta jambo mfise ryo shobora gusigura ibikorwa vyawe uko bingana. So no kuraba nuvumengo amajambo ashobora kuba ahari ariko adasigura exactement icyo ushaka kuvuga, ariko ikintu nibaza ko kibisigura neza ni imigenda n'ingene tubanye nabo siko n'ingene tubanye nabo muri iki gihe n'igihe kizoza, ingene ubafise ku mutima, ingene barekonesa, ingene aho ugiye hose umva mu ma platform uronka mu bintu byose ucamo canke mu karyo kose uronse umvumengo aka kantu ndashaka kugasangira n'aba bene data kuko Imana yabakoresheje nimba ari byo ndiko ndacamo kuko barashoboye kuinvestisa mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri, barangaburiye barampaya homba numva twarasenganye n'ubu tukiriko umva baramfashije mu vyumviro amajoro n'imirango umva ubana n'umuntu biba vyorosha arakwihanganira mu ntege nke zawe. Donc ni kuvuga ni ikintu gikomeye cyane umva. So rero ni respect umva, ni respect umva no kububahiriza no kubaha ikibanza cyawe kibakwiriye. Nshimba ntante no kubaza kino kibazo umuntu yambajije na jewe ati David yakoriye mu maboko ya Apotre Apollinaire ariko ntiyarazi ko wewe uvuye kwa Apotre Apollinaire wacu ugenda kwa Pasteur Marc Kagisye. Acabaza ikibazo kivuga giti kubera iki ubugeni bwiwe butahezagiriwe muri Shemeza Worship Temple ariko bwahezagiriwe muri Life Center. Bon iho ico mubwira mbo umuntu ashaka afise impamvu yabajije ashaka kumenya ko ari umuntu azi ibibazo mu rukundo afise imvumengo kubera iki bitaberenga umva ni kwa Apotre Apollinaire canke kwa Pasteur Marc je ni muhira kujya nabivuze urumva. So bibera hajya Apotre no yarari urumva. So turakorana donc navyo ari kubera hariya yari kuza Pasteur Marc. Donc nta protocole nta gyariro cyarimo umva nta buhinga umva ni nkuko uyu munsi novuga ndaje gukora concert canke igiteramo canke umugoroba wo guhimbaza no gutazi kacavuga bizobera muri Life Center umva n'abashitsi twazanye tukiya muri Life Center urumva ntaco vyonora canke niko tuvuga tubikorera muri Shemeza Worship Temple tukabikorera hajya tukabitegura byose ico nzi nuko Pasteur Marc azoza canke umva nta giharuro urumva tone kuvuga nshaka gufuta ico kintu mitwe y'abantu nimba uyu munsi cyo ngena ngavuga ndabikira muri Life Center ni muhira umva ndabikorera muri Shemeza Worship Temple ni muhira urumva umva none nk'ivyo canke niko novuga ndasabe panikote bamesale ndabikoreremo canke ahandi hose umva nukuvuga aho Imana yuguye umuryango canke umva twebwe turi umubiri wa Kristo urumva ntituri abantu tuja mu dutiku no kumva nabikorera ngango kubera iki yagiye hajya kubera iki yakoze gutya kubera iki umva ivyo ni ibintu tutotakaza ku mwanya bwa tukabara kumviza. Ariko ari hano uvuze kuvyerekeye aho wagiye uraba mbega vyo byaciye bifatana na n'ijya fondation yawe washize ngaha mu Burundi ko turabona ibikorwa bitandukanye uri kurakora kandi byo kwitaho abantu ico kintu iyo reconnaissance ubu uri kuri transfera biciye muri rya fondation wakoze. Umvise je nakuriye mu maboko y'abantu batandukanye kandi cyo n'ikintu kimira n'abavyeyi banje ngene bashoboye kundekura seko nibandekuye ko byabananiye kundera oya nibyabananiye bimo ko turabana indwi barareza bakurikira bose urumva nibyabananiye ariko baratahuye ebana ingabire hama barizera Imana babona umwana agiye kuba mu maboko meza. So umva kuba nkorera kuba nakuriye muri ayo maboko umva kuri jewe siko byarabaye umugisha umva kandi icyo nshimira Imana nuko nakuriye mu maboko meza
yego meza ndetse kuvuga abantu bakunda Imana, banyigisha Imana, banyigisha kubaho yego ubuzima bwiyubahe. Umva ni ivyo rero umva byose umva umuntu atanga icyo afise, yego ishobora gutanga icyo ntafise. So kuba nakuriye muri ayo maboko c'est normal kwisanga nanje ndiko ndayaha abandi. nico gituma haciye aba fondation care. We care rero yagiye kugira imizi iba ya kweli, maze no kugenda muri yose. Mbonye n'ingene Imana impaye abandi bantu rero bana banyakira nabo nyene. Umva donc ni kuvuga byose byaravanganye bica bizana ikintu cyitwa We Care Foundation. Mukozi w'Imana warabaye mu Burundi, warakoreye mu Burundi igihe kinini muri gospel. Hari abantu bakora bavuga yuko turavye ya myaka ya za 2008 9 10 ukuntu umuziki wa gospel wari wifashe, bakaca bavuga ati kijya kigezo cyagiye gihe nuno munsi hariho ukumanuka kudasanzwe ku muziki wa gospel. Mbega uramaze kumva ico kibazo bivuga kwiki? Ico kibazo abantu bakivuga cyane, ariko Jesse nibaza ko nemeranya nawo, kubera siko imyaka irahinduka, ibi bigahinduka, abantu bagahinduka. Kuvuga guhinduka sinaze kuvuga ngo guhinduka mu ngeso mbi cyane, abantu barakura cyane, abantu baragukirwa, Imana igahagurutsa abandi bakaza umva rungano ku rundi, kandi abantu bose baza bafise ingene Imana ikibahamagara kubakoresha ntiyereko baba bafise. Kimwe gusa numva umengo no hanura cyane no shigikira cyane no tera intege cyane no kebura seko umuntu wese ariko akora igikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Kandi ibi ndabivuze biciye bivuye muri experience, bivuye muri exposure canke kuba expose mu bintu bitandukanye. Umengo no tumira umuntu wese gufata frein agahagarika akavuga kubera iki ibintu ndiko ndabikora, pourquoi, ni impamvu yihi gituma ndiko nkora ibi bintu. Kuko ikintu cyonyene kizana impact gituma ibyo ariko bavuga ngo biduga cyangwa bimanuka, si kuvuza neza cyangwa kuririmba neza cyangwa kuririmba nabi cyangwa kuvuza nabi, ni motivation. Umva igisunika umuntu gukora ibyo ariko akora nicyo gituma ibintu swat biduga cyangwa bimanuka. Rero umuntu wese ariko akora iki gikorwa, ukundwa utarakundwa cyangwa ushaka gukunda cyangwa igisunika cyose kubikora, please gusenga ni byiza, kujya muri eglise ukavuga mu ndimi ni byiza, ibyo gukora byose ni byiza, ariko ni giki kiriko kigusunika kubikora. Kuko nimba motivation yawe uvuga mu ndimi, uvuga ibyo uvuga byose, usoma Bibiliya, uvuga amajambo y'Imana, uko ibitangaza bikaba ari bijyanye nuko wewe ucika rurangirana n'ukuri, uri kubishyira mu kagozi kazo kuniga wewe wenyene, iherezo rizoba ukundi. Rero ugasanga abantu babifiramo babononekara cyane, si wewe nibajya abantu baguhagaze imbere y'imyaka yose, n'abantu bose bagize icyizere no kwizera ko wewe uri gukoresha n'Imana, alors que uri gukora kubw'inyungu zawe. So reka motivation, reka ibyo ukora byose bisunikwa n'urukundo, ukunda Imana, bisunikwa nuko Imana muri ibyo byose ihabwa icyubahiro. Kuko nimba ari wewe, kuko Imana yabivuga neza muri Yesaya, nduhoraho niryo zina ryanje, nta mwana w'umuntu tuzosangira icyubahiro. Ivyo si ibintu birebire turondera kure, Imana nizosangira icyubahiro n'umwana w'umuntu. Rero nimba witanga ukora ibindi byose ubikora juste kubera wewe à la fin de l'histoire umenyekane, witorangiranwa, umanipira abantu, wasaba amahera, wiciki cyo wocika cyose bikore, ariko uziko bizokugaruka konde. Kuko Imana nizo kwemera n'umunsi no gusangira icyubahiro cyawe na wewe. Imana nizo kwera n'umunsi numwe ko wewe uyishimikiza mu gukora ibyo ushaka gukora, urabikora uyu munsi, ariko ejo
tuvyishura. Amen. Barakunze kuvuga bati abari imbere yacu abadukurira mu music ya gospel kenshi ntibatwitaho. Wewe wararonsa bakwitaho kandi urabishimira Imana. None ni iki wibaza nawe gukorera abari nyuma yawe bariko barakora bwa butumwa bw'Imana nyene kujya nawe birimo mu buryo bw'umuziki? Okay. Amajambo akunda kuyavuga cyane ngo umva nibabitaho. Cyese ndavyemera. Umviriza. Nindi yaguhamagaye? Seko. Kuko jewe nimba Imana yashize abantu mu nzira yanje. Sije nababwiye babikore. Imana iragutekerera impamba. Imana irakuzanira. Mose Imana yamuhaye Aroni. Seko. Imana yagurutsa abantu ikabazana mu nzira yawe bakagushigikira. Rero kuza uri kujya imihara abantu donc ni kuvuga motivation yawe iri kuri bajya abantu, donc ni kuvuga iri imera yawe bayabonetse kuko wewe bajya abantu batagushigikira ugenda widoga wihe ngurumva eglise nishigikira pastor ntacha akora umva ba David ba Dudu ba Apollinaire bandi ngo ntacho bari kubakora urumva iki reka nakubwire jewe ntacho nokora Imana itarampako kajyo ko kubikora. Amina. Kuko je ndabikoze siko ndashaka kubikora ko yanda gukunda ndafite aho ngarukira, ariko Imana ikeye igihe cyo kubikora shaka kwesha n'urenze jewe n'uwo muntu ari hafi yawe wowe bibaza ko ari umuntu asanzwe, Imana ikamukoresha mu kugushikana ishaka kugushikana. Sasa wewe uje ukaraba jewe nabira bivuga rakavumwa ubuzigwe umwana w'umuntu siko nikuvuga twebwe nitwizera abantu kuko abantu barafise abagarukira. Ariko twe duhanga amaso Kristo kuko niwe yaduhamagaye. Kuko uwaduhamagaye arafise ingene yabiteguye. Kandi isho gwagusa David igagurutsa ubundi wese ibamahuje mu gihe gikwiye kandi nanjye rampi bikwiye n'amajamba akwiye muri uwo mwanya agufasha gushika haje. Ndashaka ko mfise ama connection ugasanga ama connection c'est pour jewe papa wewe ariko Imana ishaka kwagura yafise ingene bigenza ofete ari ibintu bwira umuntu akibaza ngo uri kuravuga tu canke wewe kubera uri muri ibi reka ndakubwira ofete Imana yo mwijuru niyo ituma vyose bikunda bigenda neza. Rero Imana itaruguru umuryango tekana subira mu cyumba uwaguhamagaye yagwaye iyo ngabire arafise ingene yabiteguye ibijanye na wewe kandi izobikora ku mwanya wo mu gihe cyo umva mu kibanza cyo mu bantu bo kuko niyo yabiguhaye si wowe isavye. So tekana ja ku mavi mu cyumba mu bwiherero uvugane na Yesu wawe ku munsi bikunaniye garuka hajya Imana izokuzanira abantu bakwiye, Imana izoguha uburyo bukwiye, Imana izokuzanira ibikwiye byose mu gihe cyabyo. Kandi igize Imana ibiza mu gihe cyabyo bizana umusesekara. Voilà. Reka ndagushimire kuri kano kanya waduhaye na zino mpanuro nziza waduhaye. Twazumvise ndibaza neza yuko Imana izobidushoboza. Amen. Hanyuma twizere yuko ubundi munsi twabatumiye muzogaruka muri studio yacu. Tuzogaruka twiruka. Reka tubashimire namwe bakunze ibiganiro vya televiziyo Voix Locale kuri kano kanya mwafashe kugira ngo mumvirize zino mpanuro zavuye ku mukozi w'Imana David. Reka namwe muzikorereko zibabera umugisha. Bye bye naho utaha.